Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Kuri mikro muri kumwe na Ines Gakiza. Turi kwigenekerezo rya mbere mu nyonyo umwaka wa 2022 mwakoze kwitaba isango ingingo nkuru zigiza no makuru. Imiryango y'abanywanyi ba MSD bamaze imyaka 5 bafunzwe kandi barahawe ikigongwe n'umukuru w'igihugu isaba ko ababo botunganirizwa. Murano makuru murakurikira nico abanonosoye iby'amategeko bavuga kuri abo banyororo. Abategetsi bose bafise uruhara mu ruhombo rw'ikigega c'umwimbu anagesa bategerezwa kumenyekana bakanabihanirwa. Agahombo Olicom ivuga ko kavuye ku kugene leta itumvirije impanuro z'abahinga. Mu kiganiro bahukanaho tubayagira amategeko agenga ibikorwa by'inama nshingamateka n'inyifato yabwirizwa kuranga umushingamateka. Aya n'ayandi ni mukanya asangwa ikaze. Nongeye kubaramutsa duhera n'amakuru mu gisata cerekeye impunzi. Bamwe mu barundi bahungiye mu ikambi ya Kakuma iri mu gihugu ca Kenya baheruka kubura mugenzi wabo barugarije ku biro bikuru vy'igipolisi co mu karere kuri wa mbere basaba ko bagandaguye umugenzi wabo bofatwa bakabihanirwa kuko ngo bazwi ariko bakaguma bidegemvya. Idonido na Onesime Dushimagize. Bamwe mu barundi bo mu ikambi ya Kakuma iri mu gihugu ca Kenya shavuriraniga bevuye ku rufu rwa mugenzi wabo umuhisi Saguye Andre batazira amapengu yishe mu ijoro ryo kwa gatandatu n'abajeje umutekano w'ikambi abo bita abasekirite. Iryo shavu niyo ryatumye kuri uyu wa mbere bazinduka kugariza imbere y'igipolisi basaba ko abakoze ubwo bwicanyi bofatwa bagahana. Kuva ejo bitwara umunsi na kimwe tubona kiratora inyishu kuvyo tuba turakurikirana ku muntu wese yapfuye. Bana kuvereka yo gituro c'abasekirite twaravuganye byarananira ko bitora inyishu niho twaratwungururiza ku igipolisi mu karere bahera muri Turukana aho bita town. Hanyuma rero twirigwayo gushaka kubwoba cumi na zine twavuye tusagirije ibiro by'igipolisi. Igipolisi na kimwe cyadufashije na kimwe. Abo barundi baremeza ko abishe iwabo bazwi bagasaba ko bohagarikwa bagakurikiranwa n'ubutungane. Iyo turabasaba niba shengeze abo bantu bamwishe. Abarundi tuguma tuvuga tuti uyu muntu ashobora guhambwa tutabonye ko abo bantu bafashwe. Gushika ubu baravuga neza yuko bagomba kuja gupima ico kiziga. Ndetse ico kiziga bagipimye abasudani bamwishe bidegemvya batarafatwa byo bari kuyatumarira iki. Ikindi basaba nuko umuryango wa nyakwigendera Saguye Andre batazira amapengu wokingirwa ngo kurukugirwa k'iterabwoba ryo kugirirwa nabi. Twarondeye urongoye igipolisi yo kambi herereyemwo cyo kimwe n'ubuserukiro iyo kambi ya Kakuma ariko ntitwashoboye kubaronka. Urunani CBDH-VK ruvuga ko rubabazwa cane n'ihohoterwa bunyamaswa rikoregwa impunzi z'abarundi muri iyo kambi y'Ikakuma. Mu Rwandiko urwo runani rwashize ahabona bariyamiriza ubwicanyi buheruka gukoregwa André Saguye muri iyo kambi. Muri CBDH-VK bakababazwa cane ariko n'ingene abakora ubwo bwicanyi batigera bahanwa. Kuri Leopold Sharangabo icegera c'umukuru w'urunani CBDH-VK. Mu Rwandiko urunani CBDH-VK twasohoye ahanini kwaro kugaragaza akababaro ku bimaze iminsi bibera mu makambi y'impunzi ari muri Kenya aho ubona ko impunzi z'abarundi zihohoterwa cane kicwa zikagirirwa nabi. Rero turavye ubwicanyi bwaraye bugiriwe André Saguye kandi bugakogwa n'abasekirite basanzwe bacungera mu ikambi ariko ikibabaje abo bantu ntibigere bafatwa. Ni ibintu rero bigaragara neza ko hari ibibazo bikomeye, hariho guhohoterwa cane nimba impunzi ishobora kugirirwa nabi, abazigiriye nabi ntibafatwe ntibahanwe. Kandi rero si n'ubwa mbere ivyo bibaye mu myaka iheze hamwe biba mu mwaka byarabaye impunzi zageze zirahohoterwa ariko ntihagire igikorwa. Kubw'ivyo urunani CBDH-VK rusaba igipolisi ca Kenya gufata no guhana abakora ubwo bwicanyi. CBDH-VK ihamagarira kandi HCR na leta ya Kenya kutigira sindabibazwa muri uko guhohoterwa kw'impunzi z'abarundi. N'ubunyene kurikira Leopold Sharangabo icegera c'umukuru w'urunani CBDH-VK. Nico gituma twebwe mu CBDH-VK ubwa mbere na mbere twasabye polisi co muri Kenya guhagarika abo bantu bose bakoze ico caha
bagashirwa imbere y'ubutungane bakabazwa ibyo bakoze bakanda bihanirwa kugira ngo n'abandi ntibazobandanye. iki naco twasabye leta ya Kenya kugerageza gucungira umutekano impunzi zose kandi bagakora ibishoboka byose kugira ngo ubwo bwicanyi ntibubandanye canke iryo hohoterwa ntibandanye. Twasabye kandi rero na HCR kubandanya ivugira impunzi kazitabariza ikavugana leta kugira ngo ntibandanye yica amatwi mu gihe hari ibibazo biboneka byihungabanya n'agateka kazina muntu muri aya makambi y'impunzi muri Kenya. Yari Leopold Sharangabo icegera c'urunani rwo baharanira agateka kazina muntu bari mu makambi y'impunzi CBDH Vika. Tukivuga makuru ajanye n'impunzi z'abarundi tuve aho muri Kenya tuvuge ibijanye n'abarundi bahungiye mu gihugu ca Tanzania. Leta y'u Burundi irahebuza yivuye inyuma abanyeshuri b'impunzi bari aho muri Tanzania ko atacobo kwitega kuri yo mu bijanye n'inyigisho nkuko bishikirizwa n'umushikiranganje w'indero ngo nta kibazo na kimwe ca leta kizorungikirwa abanyeshuri b'impunzi. François Habyarimana akabamenyesha ko ari ukwiba ko bagakurikirana inyigisho zo mu gihugu ca Tanzania bahungiyemo. Kurikira François Habyarimana n'umushikiranganje ajejwe ivy'indero. Ahubwo abo bana bahamagarirwa gutaha amashure bakayabandaniriza ngaha. Ubugira kabiri nuko kugira ngo uje kubaza abana canke uje kubaza abana bize kwishuri kanaka bisabwa yuko ubushikiranganje buba bwakwirikiranye ku munsi kugira ngo burabe yuko iryo shure riba ririko ririgisha bikurikije amategeko. Ubu rero ivyo byo gukurikirana iryo shure ntibikunda. Udashobora gukurikirana ishuri ushobora rero kubaza abana utazi ingene bize. Muhava muvuga muti none kare ko bahora bababaza. Burya no kubera nyene ari intambara. Burya iyo hari intambara na mesure zifatwa ziba ari zijanye n'intambara. Ni bimwe twita mu gifaransa cas de force majeure. Abo basigayo ni bake cyane ntawuguma mbere aza arakoresha uburyo bwo kubasanga Tanzania gutanga ico kibazo, ariko twabahamagarira ko ahubwo boza mu Burundi ico kibazo bakagikorera mu Burundi. Mugabo wo kumva ko yokwizimira muri Tanzania twebwe nta ngorane aca yiga programme do formation yo muri Tanzania. Nubwo umushikiranganje w'indero avuga uko nta kibazo na kimwe ca leta y'u Burundi cari cigeze kirungikirwa abo banyeshure b'impunzi. Iyo ngingo rero yashikirijwe n'umushikiranganje ajejwe n'indero ngo iri mu rukurikirane gukunaniza impunzi kugira zihunguke ku nguvu, bivugwa n'umwe mu bakurikirana hafi gisata c'indero. Elali Nibid avuga ko kubwira abo bana ko bo kwiga mu mashure ya Tanzania ari nko kubakindaga kuko abavyeyi babo ataburyo bafise bitumwe nuko basigaye bameze nk'imbohe ziri mu makambi. Kurikira Elali Nibizi. Guhagarika ikibazo ca leta abana biga mu makambi y'impunzi muri Tanzania bahora baronka, ico n'igikorwa cyo kujuragiza abo bana, ni n'ububisha bakoreye abana no kubahohotera no kurengera agateka kabo kuko abana barahunze hanyuma abavyeyi ntibarumva ko bafise umutekano ukwiye kugira basubire mu gihugu. Ari naco gituma atawoheza ngo ahohotera abana b'imikibazo kuko abana barafise uburenganzira bwo kwiga, barafise uburenganzira bwo gukora ikibazo hanyuma bagatera imbere nk'abandi mu gihe n'abandi b'imbere yabo bashoboye kuronka ubwo burenganzira. Igituma leta y'u Burundi ibikora turabibona ni mu ntumbero yo kugira ngo babatahane ku nguvu. Noneho bariko baravuga ngo nibige muri Tanzania, baza n'urupapuro rw'umutsindo rwo muri Tanzania ngo rurakirwa. Abo bana nta burenganzira bafise bwo kwiga muri Tanzania. Murazi neza yuko abantu bari mu nkambi y'impunzi muri Tanzania bameze nk'imfungwa, bameze nk'imbohe, abadafise uburenganzira bwo gutera ikintu, gukora igikorwa kibazanira kibinjiriza amafaranga, abadafise uburenganzira bwo kuja gusenya hanze, badafise uburenganzira bwo gusohoka, umva bogira uburenganzira bwo kuja kwiga. Bagiye kwiga muri Tanzania ko baba bafise uburyo bwo kwiga. Mbega abo bantu bari mu mpunzi atani igikobona kimwe bafitiye uburenganzira no kuvuga badafitiye uburenganzira, wumva boheza bagasohoka hanze gute kuja kuriha amashuri? Urumva rero ivyo ni ibintu bidakunda. Ico mumenya coco iyo ngingo iri muri za ngingo zimaze imisi zifatirwa impunzi muri Tanzania. Murazi ko impunzi zo muri Tanzania ziriko zirabona amabi arengeye amabi ndengerabutungane kuko igihugu ca Tanzania co nyene hari ikibazo cahora giha abana biga muri amashuri abana b'impunzi. Leta ya Tanzania ishobora kugitanga uno mwaka uwundi mwaka ntigitange. Urumva ni bwa burenganzira bw'abana, ni bwa burenganzira bw'abavyeyi, niko agateka kazina muntu kaba gatosekaye.
urumva rero iyo n'umugambi wo kubatahisha ku nguvu banse gutaha ku nguvu naho bemerewe kubura uburenganzira bwabo byinshi baramaze kubibona basigaye ko baba ku buzima kandi ico nohanura icokorwa ca mbere nuko leta y'u Burundi yo kwibuka yuko irimwo abantu bari barahunze kandi nabo kugira bahunguke hari ibintu byabanje kuja mu ngiro bijanye n'umutekano w'impunzi. Inyuma y'akaruhuko turatandukira igisata c'agateka kazina muntu. Umubabaro ni mwinshi mu miryango y'abanywanyi batanu b'umugambwe MSD bamaze imyaka irenga 5 bafungiwe mu mabohero atandukanye y'igihugu kandi bari bararekuwe ku kigongwe catanzwe n'umukuru w'igihugu umuhisi Petero Nkurunziza mu ntango z'umwaka wa 2017. Iyo miryango igasaba ishimitse umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye hamwe n'abajejwe igisata c'ubutungane kubatunganiriza. Kurikira babiri muri iyo miryango y'abo banywanyi batanu b'umugambwe MSD. Twibutse indose abana bacu bafashwe itariki 8 zo kwa gatatu muri 2014 wari yafunze umuhisi Nkurunziza yasize yubitse wenyine muri 2017 ariko hamwe harimo kwa mbere tariki 23 muri 2017 mugabo harasigaye ariko babana bacu kuko icyo myaka 5 n'ubu baratunganiza ngo bataha ubushikiranganje arabizi amateka imbere yiwe Procureur General arakizi twebwe kugira umukuru w'igihugu yama ari ubutungane turasabye iki kibazo dufate nkama tumuke inkoko ku mabohero uzoba gutungana. Nuwa mwinshi cyane dufise nk'abantu tuvukana n'abantu bafunzwe kubona bahawe ikigongwe n'umukuru w'igihugu kera Nkurunziza bagahabwa ikigongwe 2017 ubu tukaba tugeze mu 2022 kandi urabona ko umwaka ugiye kurangira tutari kuva kw'intwaro nshyashya ya Evariste Ndayishimiye twari twiteze neza ko wewe aca barekura tumaze kumva ijambo yavuze itariki 26 z'ukwezi kwa 4 2021 aho yavuze ko gufungwa atari ikibanza cyiza iyo umuntu afunzwe na leta ibihombye ndetse n'umuryango w'uwo muntu nyene ubaye ntaho nikora kubera yuko uwo muryango urabagemurira aho bafungiwe ukafata neza kubaraba ugasanga bafashe umwanya muremure batagikora ibikorwa imaze kuvuga jambo twararemye tukumva neza ko bagiye kurekurwa rero gushika ubu ntituzi ico bazira nta kintu na kimwe bagirizwa bavuga kubera twese n'igihugu cy'umukuru w'igihugu nta n'icyo bagirizwa rero natwe dusaba umukuru w'igihugu nibarabe barikora abo bantu garukira imiryango yacu ubutungane busubire bwisubize ijambo. Kubwishirahamwe Rukirisu rigwanye ihohoterwa rya kiremwa muntu mu Burundi akate Burundi kugumiza mu buroko abo banywanyi batanu b'umugambwe MSD niho nyangwa rikabije ry'amategeko ngo kuko dossier bakurikirana ko yubitswe ku kigongwe catanzwe n'umuhisi Nkurunziza. Iryo shirahamwe riharanira agateka kazina muntu rigasaba umushikiranganje w'ubutungane kurekura abo banyororo batanu mu maguru masha. Umviriza umushingwamanza Jean Claude Ntiburumunsi ajejwe igisata c'amategeko mwishirahamwe akate Burundi. Akati Burundi irababazwa cyane nuko hari abanywanyi b'umugambwe MSD bafungiwe mu mabohero atandukanye mu gihugu kandi umukuru w'igihugu yari yarabahaye ikigongwe kuva mu kwezi kwa mbere mu 2017. Bigimana Jean de Dieu afungiwe mu bohero rya Ngozi, Hatungimana Clement abohewe mu bohero rya Mpimba, Nahimana Gerard ari mu bohero rya Rumonge, Rugo n'umugabo Daniel ari mu bohero rya Gitega hamwe na Muhizi Roger afungiwe mu bohero rya Mpimba. Bari bahagaritswe mu 2014 gihe hategwa ingoro y'umugambi wa MSD tariki 8 zo kwa gatatu baragwa barafungwa bari abanyororo bagera ku 63 bariko barakurikiranwa muri iyo dossier. Mu kwezi kwa mbere 2017 umukuru w'igihugu ico gihe Nkurunziza yarabahaye ikigongwe eka mbere mu bushikiranganje wiwe w'ubutungane w'ico gihe Kanyana arashika mu biro rya Mpimba kugira ngo ashire mu ngiro yongangiro y'umukuru w'igihugu aho yavugiye mbere no ku binyamakuru n'amaradiyo ko iyo dossier yubitswe ko umukuru w'igihugu yahaye ikigongo abantu bose bakurikiranwa muri iyo dossier ijanye n'ubyo babagiriza ngo byo kugumuka mu gihe bafatira ku ngoro y'umugambwe wabo MSD iri mu Kinanira gisagara ca Bujumbura.
agaca avuga mbere yuko abantu bose bakurikirana muri iyo dosiye bagiye kurekurwa. Ariko naho byavuzwe gutyo muri ayo majambo gushika uno munsi abanyororo batanu baracapfungiwe mu mabohero atandukanye nk'uko twababwiye turabadondagura n'amazina. Kuri twebwe rero muri Akati Burundi tubona yuko ari pfungwa ridakurikije amategeko, ko ariho nyango ry'amategeko, kubera yuko atakintu mutahe no munsi wo wapfunze, kuko mutahe bariko umukuru w'igihugu w'ico gihe Pierre Nkurunziza yawufuse kavuga yuko atanze ikigongwe, no kuvuga yuko abo bategerezwa nabo nyene guhabwa ikigongwe co kimwe na bagenzi babo. Twibutsa yuko muri ico gihe baje gusohora abanyororo bakurikiranwa kuri iyo dosiye, abanyororo 58 barekuwe, hasigara mu abanyororo batanu, ariko atasiguro nimwe yigeze itangwa ngo abo we nibo basigayeyo kubera iki. Aha rero muri Akati Burundi dusaba mushikiranganje ubutungane yuko yotanga ubutungane akabwira abarongoye amabohero apfungiwemwo abo bantu ko barekura maguru masha, ariko hamwe naho bofora kubagumizayo muri ako karenganyo, namwe byoca bigaragara yuko ivyo bavuga n'ivyo bakora biri kubiri ataho binahuriye. Tukivuga ibijanye n'agateka kazina muntu, abateshejwe izabo muri site ya Rukambura komine Butaganzwa mu ntara ya Kayanza barabandanye kwiyamiriza ihohoterwa bakorerwa na musitanteri w'iyo komine Kanyana Janvier. Bavuga ko kuri uwa mbere hari uwahagaritswe arafungwa, mbere n'abandi bakaba bariko barahigwa na musitanteri batazi ico bazira. Bamwe muri bo akaba arabaherutse kunyagwa ibitoke vyabo, batako baranasinzikarizwa ubuzima kwitegeko ya musitanteri. Nido na Emmanuel Niyungeko. Abo bateshejwe izabo bo muri site ya Rukambura bavuga ko kuri uyu wa mbere bararitswe ngo bitaba inama ya buramatari, ariko iyo nama ngo yahavuye igirishwa na musitanteri wa komine Butaganzwa Janvier Kanyana. Bakavuga kandi ko yarinze irangira buramatari atahaje. Intumbero y'iyo nama nk'uko abo bateshejwe izabo babivuga ngo kwaro kubatuka no kubarya umutima ko atagahengwe bazomuronkana mu gihe azoba kiramutswa komine Butaganzwa. Umwe muri abo baba muri site ya Rukambura aravyigana. Yagirisha iyo nama atuka bo muri site ngo nta gahengwe tuzogira ngo mu gihe azoba agitwara mw'ikomine yiwe, ngo dushake tuvuge dutakambe dusubire hejuru hehe nta mutegetsi n'umwe adoza ko mutumba atamuciyeko. Ngo rero mu kanya rero akitwara ati tuzoguma atwirukako na mpaka. Rero twebwe ntituzi ivyo tufitaniye komine cankwe uwo musitanteri Kanyana Janvier. Iyo nama iheze ntivyatevye ko musitanteri Janvier Kanyana ashira mu ngiro ivyo yarahejeje kubasezeranira bijanye no kubatoteza, kuko umwe muri abo yaciye ahagarikwa ajanwa gufungwa. Bikavugwa ko hari n'abandi bariko bararonderwa ngo nabo nyene batabwe muri yompi. Uyu munyagihugu aratwiganira bamwe muri bo. Uwo bafashe yitwa Deo Manege, baramufashe baramwambika minoti baramujana, afungiwe mu gasho ka komine nyene Butaganzwa. Hakaba hari abandi bariko barahirwa, nk'uwo mudamu yitwa Genoveva, undi mudamu yitwa Joseline, n'umugabo yitwa Polikarite, umugabo yitwa Eric, bose n'abahirwa. Kandi abo bose bari mu bo baciye ibitoke bagenda bakubiswe. Rero ntitubona aka gahohotero ko gutwarwa ibintu byabo bakakubitwa mu nyuma bakaza kubafata ngo babafunge. Ako n'akababaro n'akumiro. Muri kino gihe imbonerakure ngo nizo zirakizura muri iyo site, aho ngo zinatera ubwoba abo bateshejwe izabo. Bagasaba abarongoye intara ya Kayanza, abaharanira agateka kazina muntu hamwe n'abarongoye igihugu kugira ico bakoze kugira ngo umutekano wabo wubahirizwe, narirya ngo batabona ico bariko barazira. Janvier Kanyana musitanteri wa komine Butaganzwa aremeza ibijanye n'ipfungwa ry'umunyagihugu Deo Manege hamwe n'abandi ngo bafashwe kuri uyu wa kabiri, ariko atashimye kuvuga igitigiri. Uwo mutegetsi akavuga ko abariko barafatwa bose ari kumvo z'amatohoza, ngo kubera ko barenza akarimbi bakavogera amatongo ya komine. Urakoze Emmanuel Niyungeko. Abanyagihugu batari bake baridogera leta kwisekeza ryo kugura umwimbu w'ibigori mu barimisha. Abanyagihugu bakavuga ko leta yaje gusongera isibe ku nzara isanzwe ibugarije, kuko byatumye ivyo bigori vyahora bibasahiriza mwiyimburwa ryavyo bikena mu gihugu. Kurikira bamwe mu banyagihugu baganiriye na RPA. Barababajwe n'uko kubona umwimbu abanyagihugu bari barimbuye bari gushobora kuwudandaza mu bigatunga, hama bakabibungabunga kubera baba basanzwe bazi agaciro kavyo, kandi baba guhomba baba baranguye bakaba ari bazidandaza. Mugabo leta
igakora n'akarikora mu gihe cy'iyera ry'umwimbu w'ivyo bigori yafata amahera igakiduza ku mafaranga ibigori byaba biriko kubarimye urumva ni ukuvuga icyo nimba atari kumubanya batanu bose baje bashyize ku majana 65 byo kurya bya bigori bigaca bibura urabyumva umubabaro n'agahinda kenshi kuri twebwe abarimyi kubona leta urira umwimbu bikaduha no ku giciro kitumvikana gitoya cyane $180 hanyuma batuzi ko bigiye kubikwa neza kugira data muntu abikeneye abyikore ko asubira bisume aronke n'imbuto umugore munsi namubabaro kumva byaranje wanje ko bikarikwa nabi bikabora ubu ukeneye ibigori byo gutera usanga ariko rigura ibihumbi bingahe 4 5 6 8 nibara ubu tugiye kwicwa n'inzara tubure n'imbuto abana bagura icyo bafungura tubiriyo turya n'icyo tuba bareka riva hanze ryinjire neza turonke icyo dufungura n'icyo tugaburira abana kandi ho tugiye kushira nk'abana b'inyuma reka nabo babone ko bahunze uravyumva reka babone ko bahunze kubera bakora ikibanya gikorwa kubera intoyi bo baca bishaka biyihanitse none heraba kugira ngo baze bacigarukana kandi twebwe abanyagihugu batwe dushobora kubigura mu yindi beyi kandi bo bashinze iri hejuru numva muri ico gihe ariko leta vyuma ubwari na nyene ikirahomba kuko nk'amafaranga yaguze ivyo bigori imiti sinzi ko banayiguze no kwigura kuko yabaye mbere yabaye barayiguze ntibiba vyarabuze no kuruhuka na leta niraye ireke kuzinjira mu bintu vy'ibidandazwa iri bikire n'imigo leta y'u Burundi ngo yategerezwa mu maguru masha gushira habona no guhana abategetsi bose bafise uruhara mu ruhombo rudasanzwe ikigo Anagesa cagize ivyo bishikirizwa na Gabriel Rufyiri arongo yishira hamwe rijejwe kugwanya igiturire n'isesagurwa y'amatungo ya leta Olicom ni nyuma yaho umuyobozi mukuru w'ikigo Anagesa ahagarikiwe muri ayo mabanga bivuye ku matona atari make y'ibigori basanze yaboreye mu bubiko bw'ico kigega. Gabriel Rufyiri anegura kandi ko leta y'u Burundi itigeze ifata nkama impanuro z'abahinga imbere y'ugushinga ico kigega. Kurikira Gabriel Rufyiri: twababwira yuko ivyo bintu tuvyumvise twabonye ko arakamaramaza aho kuva leta ifata ingingo y'ukugura bijya bigori twebwe twabonye ko ubwa mbere leta yagize amakosa kuko bitari mu kazi kayo kugira ngo bigure yagomba kuba yashizeho ibintu byose bikenewe kugira ngo umwimbo w'igihugu n'abanyagihugu ntiwononekare. Ivyo nivyo twamenyerega ntimwibagire yuko ibi by'ibigori bitaguriwe n'ijya komine yonyene gusa byaguriwe ahantu henshi. Wumvirije abatwara ijya komine bavuga yuko ngo bo batahengeshanije kubibwira ababatwara ngo mugabo batarakimibigeze bakora. Mu bisanzwe ibintu bisha mu ntwaro biba vyanditswe nibaza ko amakete yayanditse niba yarayanditse navyone nitwaba tubishira kuko turazi ko muri leta kenshi bandikira amakete iyo batabifisemo inyungu bamwe ayo makete atanakimwe yarabako. Nibaza ko bagomba kugenda ahantu hose abantu babimenyeshejwe cy'ukuri bavyarabaye bakabibazwa kuko hariho itegeko ryatowe mu mwaka wa 2014 action récursoire no kuvuga yuko iyo hari umuntu wo muri leta yononye ibintu leta ishara amafaranga yabihombeyemo akabibacabirira kuko ubu gusamara ntigusanzwe mugabo kandi barakwiye kubona yuko ingingo zimwe zifatwa zitabanje kwigwa neza bitari uruhombo runini cyane mu gihugu. Ingingo zirafatwa ukabona ko ivyo bintu bitigeze vyigwa n'abahinga tugasemerera tukandika tukavuga mugabo ntagire n'umwe atwumviriza. Ibi rero murumva ko arakanduro kibara mu gihugu nk'u Burundi gikenye abanyagihugu batari bake barara ubusa bashonje mugabo kaza wumva ngo umwimbo n'umwimbo ngo matone n'amatoni ngo yaboze. Twebwe twagira tubamenyeshe yuko nibataramuka bitwaye bonyene ishamo rikomeze cari ngombwa ko gitwara ku izina ry'abanyagihugu kuko ivyo bintu ntibishoboka. Turatwitwarira uyo muntu mbere tutwarira na leta tugomba kuraba neza by'ukuri ko uyo muntu ari wenyene canke hari abandi yandikiye akabimenyesha mugabo ntagira kimwe bikorako. Umukuru wa Olicom avuga kandi ko ingingo yo gukura umuyobozi mukuru w'ikigega Anagesa idashemeye by'ukuri aho anamenyesha ko nico kigega kitari gikwiye no kubaho. N'ubunyene kurikira Gabriel Rufyiri arongoye ishira hamwe Olicom.
ingingo yo kumukura deje ntikwiye twebwe rya navyo twemera turamaze kumva abatwara bavuga ngo urumva ngo barabakura ngo bagaca basaba ngo bagasubiza amafaranga itizanye ntibikwiye igihugu ingene gitwagwa hari amategeko bagomba gukurikizwa amategeko igihe rero babona ko amategeko atagiye barayahindura bakaraba ibibereye mugabo kumukura byo nyine ntibikwiye agomba kubibazwa n'inzego zibijejwe kuko ivyo bintu nimwe bita kudahana muco twita etat de droit no kuvuga intwari ishimiye ku mategeko agomba gukurikizwa amategeko ni ukuvuga intwari ibereye ntishoboka mu gihe atabintu byo gukurikiza amategeko no kubahiriza amategeko bihari ntibishoboka kandi ni n'umupolitisien abapolitisien urashobora kumukura no kumushyira hanyu twabibonye ku badeje batari bake bakura bagize gutyo oyi barashobora bashira mu bindi ikindi kibazo cokorwa nuko ivyo bintu bo bihagarika kuko biraboneka neza yuko leta kudandaza akazi kayo abo muri leta kirazira ko badandaza leta kirazira ko idandaza leta igomba gukora ibintu d'ordre social mugabo yumvira ikiro c'ibigori kugura 600 ugaca bigurisha 1000 ivyo byonyene nimwe ntimumva ko atari byo twifuza yuko leta yokora akazi kayo ijejwe biri muri manda yabo mugabo leta manda ifise cyo kudandaza n'abakozi ba leta muri manda zabo ntabwo naza birimo. Tukivuga ibijanye n'intwaro Mustanteri wa Mutimbuzi aremeza ko hari amafaranga ya koperative Kira yanyurujwe n'akagwi kabahora bayirongoye arahakana ariko uruhara rw'abajejwe intwaro mwihungabanya ry'ibikorwa by'iyo koperative yo muri Rukaramu. Emile Nibasumba Rero bari birasaba ikindi gasaba ko iyo ngurane yaho gatwaye koperative yoriwa amatohoza kwiye ku busuma bwabereye muri koperative Kira mu kiringo cy'imyaka irenga 2 ni abarimyi b'umuceri bo mu Rukaramu basaba Musitanteri wa komine Mutimbuzi Butoyi Simeon nawe nyene akaba yemeza ko ubwo bunyonyezi bwabaye. Butoyi Simeon akamenyesha ko mu gusaba ingurane komite yari irongowe na Zeno Nzabampema yatanze n'ingwati itegukira koperative. Zeno niwe yipotetse iyo parcelle nabo bari bafatikanije kujera iyo koperative arabaritegura kuzoriha amahera y'abandi atanze yindi ngwati yiwiwe bwe bamahera ibana hayi n'abanywanyi nakagwi k'abantu kayagabuye. Iyo ngwati yatanzwe ni yasubizwa komine. Musitanteri wa Mutimbuzi Butoyi Simeon avuga ko ishira hamwe kwiteza imbere rizomenya ingene ryishuza abo ryahaye iyo ngurane y'imiliyoni 70 z'amarundi. Mikofinance yabahaye izo bitwarira ntibizohava bitera ingorane koperative kuko abanywanyi bavuga bati bizohava bidutera ingorane kandi ari twebwe twayari. Nta abanywanyi basinye abayasinyiye barazi nibo bazofatwa ivyabo. Abarimyi b'umuceri bo mu Rukaramu bobo basaba ko ubutungane bukora. Rero bari birasaba ikindi gasaba ko iyo ngurane yaho gatwaye koperative yoriwa kugira koperative ibandanye imigambi y'iterambere y'abene gihugu n'abarimyi ataco binona kongera dusaba ko bakoze byose bokurikirana hari igitike koperative yasubiza tunganywa n'abarimyi beneyo. Abo barimyi b'umuceri bavuga uko kubera ko bagiriza n'abajeje intwaro muri komine Mutimbuzi kwitamwo mwitunganywa rya koperative yabo. Bibutse ko makuru n'ibindi biganiro byose bya RPA mu bisanga ku mbuga za RPA urubuga Facebook, YouTube na Twitter hamwe no kuri web3 akaburungu RPA akaburungu BI. Mukanya igice ca nyuma cahariwe ikiganiro ubahuka. Mu kiganiro bahuka cyo kuri no wa kabiri tuza kugaruka kukungena amategeko akurikizwa mu nama nshinga amateka iyo hageze gutora. Abatumire bacu baraza kugira ico bashikirije kubijanye n'inyifato ibereye y'umushinga amateka mu kazi kiwe hamwe no mu gihe hagize intambamyi ahura nazo. Ikiganiro bahuka mugishikizwa na Josiane Muzaneza. Ubahuka. Uburyo ibikorwa by'inama nshinga amateka y'u Burundi birangurwa birategekanywa n'itegeko ngenderwako. Iryo naryo rikaba rihinyanyurwa rikongera rikemezwa n'abashinga amateka baba batowe igihe cyose inama nshinga amateka ihindutse. Mu mategeko ngenderwako harimo rero uburyo bwo gutora, ubwo nabwo rimwe na rimwe bukaba buhonyangwa nkana. None ihinduka ry'uburyo bwo gutora ryategerezwa guhinduza intumbero y'umushinga amateka yo guserukira abamutoye.
niyihe nyifato yari ikwiye kuranga umushinga amateka azi vy'ukuri igikorwa yahamagariwe. Leonce Ngendakumana icegera c'umukuru w'umugambwe Sahwanya Frodebu akaba yarigeze kurongora inama nshinga amateka y'u Burundi, Janvier Bigirimana umushingwa manza akaba n'umunyamabanga mukuru w'ishiramwe Fokode, hamwe na Fabien Banciya Nino yigeze kuba umushinga amateka, nibo batumire baza kudufasha gucijya nino ivyo bibazo. Kuri mikro muri kumwe nanje Josiane Muzaneza kaze. Niki ryanje kweli niki ry'abanyagihugu. Kwigenekerezo rya 2026 Gitugutu inama nshinga amateka yarakoranye kugira ngo yemeze canke ihakane izina rya Anastase Manirambona kugira rungikwe kuba umushinga amateka wo mu muryango wa Afrika y'ubuseruko. Aha hari mu nama nshinga amateka yitwa Manirambona Anastase, yarasanzwe ari secrétaire national mu mugambwe CNDD-FDD, ajejwe ibintu bya politiki. Rero nguyo ubu rero nk'uko twari tumaze kubyumva bose hamwe twari 106. Reka noneho dusa abemeje iryo zina ryarungitswe, abaryemeje bashire urutoki hejuru, abataryemeje nabo nangwa ntibashire urutoki hejuru, mugana byo turaza kubishikako. Bamwe mu bashinga amateka rero ntibakiriye neza ingene umukuru w'inama nshinga amateka yabasavye gutora iryo zina bashize amaboko hejuru, ibidahuye n'amategeko ngenderwako. Umushinga manza Janvier Bigirimana akaba n'umunyamabanga mukuru w'ishiramwe Fokode avuga ko iyo nyifato y'umukuru w'inama nshinga amateka kubarongoye uretse ko atari nziza ngo naho nyanga amategeko. Ibikorwa n'umukuru w'inama nshingamateka biraboneka yuko harimwo guhonyanga amategeko, cyane cyane amategeko ngenderwako agenga inama nshingamateka. Bisigura yuko iyo hariko haratorwa amategeko, cyane cyane iyo hariko haratorwa abantu bagiye guserukira inzego zimwe zimwe, hari ivyo bakora bidahuye n'amategeko na gato. Ikindi kibabaje ni ingene abashingamateka bafatwa nk'abana n'umukuru w'iyo nama nshingamateka. Kenshi iyo ariko arabaha amategeko birumvikana ko harimo agasuzuguro, kutubahiriza amategeko, kutubaha abantu batowe n'abanyagihugu. Tukibutsa yuko gufata nabi umushinga amateka bisa no gufata nabi uwo ababa bamutumye abo nabo n'abanyagihugu. Tukibaza yuko rero iyo ngendo y'umukuru w'inama nshinga amateka ari ingendo akwiye kwisubirako, akamenya igihe cyose yuko azofata nabi abashinga amateka, azoba ariko afata nabi abatowe n'abanyagihugu. Mu ngingo ya 71 y'amategeko ngenderwako y'inama nshinga amateka baravuga yuko igihe bariko batora amazina y'abantu baja guserukira inzego zitandukanye, yuko muri ico gihe umushinga amateka atora atavuze neza ku mugaragaro ico yatoye, ivyo bita vote secret. Vyumvikana rero ingene haba ariko haratorwa umuntu aserukira urwego kanaka, hanyuma ngo bababwire ngo nimuduze amaboko mu gihe amategeko ategekanye ibindi. Tukibaza yuko iyo nyifato ari nyifato yo gutera ubwoba kugira ngo uwo baba bagomba yuko atorwa mu mugambwe CNDD zidatezwe gutorwa, kuko iyo botora bihishije nk'uko amategeko bivuga, rimwe na rimwe turazi ko hariho abantu twosanga batatowe. Leonce Ngendakumana yigeze kuba umukuru w'inama nshinga amateka y'u Burundi, nawe nyine abona ko Gerard Ndabirabe arongoye inama nshinga amateka yaciye kubiri n'itegeko ntunganya bikorwa ry'inama nshinga amateka, kuko atabubasha nawe afise bwo guhindura ibiri mu itegeko. Aha atangura tubwira icari co umushinga amateka. Amabanga y'umushinga amateka n'umuntu atorwa n'abanyagihugu kugira ngo ababere ijisho, ababere ugutwi mu migabo n'imigambi irangurwa n'inzego z'igihugu, inzego nshingwantwaro, kuva ku mukuru w'igihugu ushika kurongoye umutumba uciye kuri ba mustanteri mu rwego rujejwe gutora amabwirizwa ariyo n'amashinga amateka, mu rwego butungane rujejwe kubahiriza amategeko n'agateka kazi na muntu iyo yarenganijwe. Nico turegwa umushinga amateka kugira rero amabanga arangure neza, ategerezwa kwisunga amabwirizwa n'amategeko igenga igihugu, na cane cane itegeko kandi ari bwirizwa ntunganya bikorwa ry'inama nshinga amateka. Niho handikwa ingene
aranga ayo mabanga hanyuma rero abicisha he abicisha mu matora amatora nayo ari ubwoko bubiri mu bijanye no gutora amabwirizwa ayo wacu mu gihugu c'u Burundi hakoreshwa cyane cyane kuduza ukuboko ico bita mu gifaransa vote à main levée ariko kubijanye n'itorwa ry'abantu kubera ko umuntu ashobora kukubangamira kukwiyumvira nabi kugirira nabi kubera ko utamutoye cyangwa abandi bakakubangamira kugira nabi kubera utataraho yipfuza iryo bwirizwa ntunganya bikorwa rirategekanya neza ko umushinga amateka atora mu mwiherero ico bita vote secret ninde afata ingingo yuko amatora agenda nta numwe n'umukuru w'inama nshinga amateka ubwo bubasha ntabwo afise kuko umukuru w'inama nshinga amateka n'umushinga amateka mu bandi atora nk'abandi nuko gusa bamushira imbere kugira afashe inama nshinga amateka n'abashinga amateka gutunganya ibikorwa neza gusa nta bundi bubasha afise kugira ngo hari idashobora guhindura bidateganywa n'amategeko amategeko rero amabwirizwa niyo yerekana ingene amatora aza kugenda hisunzwe ko ari gutora amabwirizwa canke gutora abantu nta wundi rero abifitiye ububasha ariko rero naho biri uko mwiyo myidogo y'abashinga amateka ntifashe kuko uburyo amatora bamwe kose umushinga amateka atarakwiye kugira ubwoba bwo gutora ico yifuza kubera igitsure uko niko Fabiano Banchijya nino yigeze kuba umushinga amateka abibona akamenyesha ko umushinga amateka aserukira abanyagihugu bose bisigura ko baba bamwiteze ko vyinshi umuntu wese muri amashinga amateka guserukira abanyagihugu nibyo ntaserukira umugambwe kandi n'abanyagihugu ntaserukira abamutoye aserukira abarundi bose abamutoye n'abatamutoye nico gituma umushinga amateka afite manda nationale igikorwa akora nica abarundi bose mbere n'amabwiriza batora n'abanyamahanga arabaraba ni ukuvuga rero kwidoga ko batora ibidahuye n'ibyifuzo byabo uwo yidoga siwe twarabaye muri iyo nama amateka twarabibonye twe twatora ibyo tubona umutima wacu dutegetse gutora ibibereye ntitwaraba ngo ubwinshi bw'abavyemeje biriya canke biriya kandi ntawe nigeze mbona mbwira ngo wari gutora ukuntu imyaka 5 namaze mu nama nshinga amateka hari ivyo natora n'ivyo ntatora kuko nabona ko kubwanje tabereye erega bavuga mu kirundi ciza ngo ubugabo buzira ubwoba umushinga amateka ntashobora kugira ubwoba mu kwerekana iciyumviro ciwe kandi hariho inyuma y'inama nshinga amateka abanyagihugu bamutumye abo bamutumye babarindiriye ico bumva bakora hayabaje ibibazo barabamenya ariko barabaza ibibazo arumva ati nakaravuze iki kindi yavuze kiratwerekeye naye handi ari kugendera kuko bakaduza kuboko gusa kubera ko benshi aricyo babiyumviriye uwo mushinga amateka no kuri ntabaramenya ikorwa jejwe MPM African Public Radio Nisi y'abanyagihugu kweli tumubajije kuvyerekeye icokorwa n'inzira umushinga amateka yocamo kugira kore akazi kiwe neza Leonce Ngendakumana avuga ko ataburyo bundi buhari umushinga amateka yokoresha mu kurangura akazi kiwe neza kiretse gukurikiza ivyo amategeko ategekanya ahariko avuga ko abashinga amateka bafise intambamyi zitari nke zibatuma batarangura neza akazi kabo nta yindi nzira umushinga amateka afise kugira arangure amabanga ajejwe neza atari ukwisunga ugushaka kw'abanyagihugu bamutoye kwisunga ibyo bamutumye ndategerezwa kwisunga ibyo umugambwe wiwe wifuza abategetsi n'ubutegetsi bifuza cyangwa bitwa ngo baramuhemba ngo bamuhaye akazi bifuza ategerezwa kwisunga ugushaka kw'abanyagihugu n'amabwirizwa n'amategeko by'igihugu yisunze ibindi ntashobora kurangura amabanga neza yisunze ibindi ntaba yitwa umushinga amateka aca yitwa umucangero nk'uko tubibona ubu abashinga amateka bama bari kubasasiriza gusa ibyo leta ivuze bacavuga ngo n'iby'ijana ku ijana imyaka 10 igahera 15 igahera atari na rimwe batoye n'akanenge mu bintu leta iri kwirakora canke mu byabarongikiye ngo bihweze n'akamaramazi narumvise yuko urongo inama nshinga amateka y'ububasha bwo gutegeka uko batora ariko ibyo ntivyemewe n'amategeko n'amabwirizwa nuko nyene ayo mabwirizwa ayo mategeko agenga igihugu adakikurikizwa atisungwa
yisungwa ntakurikizwa ingorane zihagaze aho nyene. Hari ibwirizwa rivuga yuko umushinga amateka akuwe mu mugambwe ari wabishatse cyangwa atabishatse aca atakaza ikibanza cy'ubushinga amateka. Iyo ni intambamire rihambaye ituma atamushinga amateka numwe kubera ubukene, inzara n'ubushomeri mu gihugu azokwigera arangura amabanga ajejwe neza. Nuko rero yifashe niko bimeze. Abashinga amateka bo mu Burundi bateko turabarenganya tuvuze ngo ntibakora ibyo bajejwe, amabanga bajejwe barangure bisunze ibyo abanyagihugu bifuza cyangwa ibyo amategeko n'amabwiriza ategekanya. Ntabwo ayo mabanga bisunze ibyo abategetsi bifuza, ibyo abarongoye umugambwe bifuza, kuko batabigenjeje uko ntibazohembwa, batabigenjeje uko ntazosubira ku rutonde. Birababaje ariko nuko byifashe. Fabien Bansiganino nawe nyene ntaja kure y'ivyo, asaba abashinga amateka nyabona kutagira ubwoba bagakorana umutima mu nda kubera amategeko abakingira, ndetse agasaba ababishoboye kumufatira akakarorero kugira ngo rero ashobore kurangura ibyo abanyagihugu bamutumye, ibyo abanyagihugu bamutoreye, nuko asoma neza amategeko. Amaze kuyasoma atayumva icyo avuga. Iryo bwizwa shingiro nakubari iryo tegeko riginga n'amashinga amateka, iryo rya reglement d'ordre intérieur. Nukuri umuntu abisomye araheza agatekana. Byanditse neza yuko umushinga amateka adakurikiranwa ku bintu yashikirije, bakaba kandi adakurikiranwa ku bwene yatoye ibyo bariko baratoza mu nama nshinga amateka. Ni ngombwa kumbure hari ubwo bafise icyo bufatiyeko, nobahanura rero ku bijanye n'ingene bokora ko bufatira akarorero k'iwanyu kandi bakemanga ibyo bagomba gushikiriza atabwoba, hanyuma bakazoba baranguye amabanga bashinzwe n'abanyagihugu bayarangura. Abanyagihugu babona babumva bazi kandi ko badakorera umugambwe barimwo, badakorera umukuru w'inama nshinga amateka, badakorera ubwoko bwabo, ariko bakorera abarundi bose, kuko n'ubundi umushinga amateka aserukira abanyagihugu bose, abamutoye n'abatamutoye. Epe nico ryanje ryawe ryatwese nico ry'abanyagihugu. Nino kuri izo manuro za Fabiano Bansiganino dusozereye ikiganiro bahuka cyo kuri uyu wa mbere mu nyonyo umwaka wa 2022. Mwumvise ko uburyo bukoreshwa mu gutora mu nama nshinga amateka butegekanywa n'itegeko ntunganya bikorwa. Mwumvise kandi ko uburyo abashinga amateka bakoramwo bukiri intambamizi zituma ibikorwa byabo babirangura batisanzuye, hambavu yuko nk'uko amategeko abitegekanya umushinga amateka atarakwiye kuba umucangiro, ahubwo yarakwiye guhagararira inyungu z'abanyagihugu aserukira, kuko amategeko amukingira ahari. Ndashimiye abatumire bacu, ndashimiye namwe mwese mwari muduteza abiri. Josani muze neza nako ndabashikiriza kino kiganiro, nkaba ndabike abantu ndabipfuriza kurunanirwa mu banyu no mu byanyu. Imana ibandanye irinda Burundi n'abarundi naho ubutaha. Ubahuka. Urakoze na wewe Josiane Muzaneza no kuri ico kiganiro uhejeje kudushikiriza. Duce dusozera kwa makuru y'uno munsi. Mwakoze mwe mwese mwayakurikiye. Ndashimiye bagenzi banje bose baterereye kugira muyumve. Kuri mikro mari kumwe na jewe Ines Kakiza, ndabikebanuye ndabifuriza kugira ibihe byiza ahiwanyu.